Bayisilamu bene wacu, turifuza ko igitabu Ceranda Quran cyo kwandikwa mu Kirundi vyofasha abarundi bo mu yandi madini n'abatari mu madini gutahura vyinshi, bahamenyera ko hari vyinshi dusangiye. Aha ndavuga nk'umusokuru umwe mu kwemera Ibrahim n'umuhanuzi akomeye Musa. Erega benshi mu bakirisu ntibarasoma surati ya 19 ngo bumve inkuru y'ikigongwe c'Imana, ikiyago cerekana ikibanza Quran iha uwabaye itanguriro ry'ukwemera kw'abakirisu Isa ari we Yezu mwene Miriam canke Bikira Maria, hamwe n'abo bari basangiye ubutumwa nka Yahya ari we Jean Baptiste. Imana nihangaze Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuko yemeye kwerekana kuva mu ntango ko abayisilamu ari bene wabo n'abakirisu n'abayahudi. Kukaba nkako Quran irerekana neza ko ibitabo vya Musa, Torah, amajambo ya Isa, Injil na Quran ari jambo ry'Imana imwe ryanditswe mu majambo adasa. Sindiko ndabigisha kuko mvuga ivyo benshi musanzwe muzi. Nyabona nifuje kubahimiriza ngo twese dukomeze ubucuti, urukundo no mwumvikano hano mu Burundi. Akaranga muntu kacu ka mbere n'abarundi. Nidushira akaranga k'ubukirisu n'ubuyisilamu imbere, twaba dusanga duhuvye. Kira noneho nibihushanye biruzuzanya. Turashima cyane ukuntu abayisilamu baterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu by'ubutunzi, urudandaza, inyubako rusangi, gutanga ubumenyi mu mashure n'ibindi. Mu nkundire ndabibutse ko kubera idini mufise imigenderanire myiza kandi yagutse hamwe n'abandi bemera Allah kw'isi, kumwe mwafasha guha gasore guhabuza intayo kwikukira, murashobora no gufasha leta y'u Burundi kugurura amarembo hakaza mu Burundi abanyamitahe benshi b'abayisilamu. Mufise imigenderanire myiza n'abantu benshi bafise ijunja n'ijambo mu butunzi bw'isi. Gerageza mu bakundisha Burundi.